Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Tumaze iminsi turiko turaganira ku makuru yano, ingene yizeye, ingene yemeye akabaza ubwato. Jewe nibwira ngo harimo kwizera kudasanzwe. Uyu munsi rero numva twoganira ku bijanye no kwizera. Tuganire ku wundi mugabo witwa Toma. Toma yemeye kubera yuko abonye. Reka dusome gatoyi ijambo ry'Imana muri Yohana ibice ni 20, turahera kuri 26. Ngo maze iminsi 8 ishize abigishwa bari mu nzu, ukundi gusha na Toma bari kumwe. Yesu araza, inzugi zari zugaye, abahagarara hagati, ati amahoro abe muri mwebwe. Maze abwira Toma ati, zana hano urutoki rwawe, urabe ibiganza vyanje. Zana n'urushi, urushire mu rubavu rwanje, ntaco uba utizera, ariko ube uwizeye. Toma aramwishura ati, mwami wanje kandi mana yanje. Yesu aramubwira ati, wijejwe nuko umbonye? Hahigwa abatarinze kubona yamara bakizera. Imana idufashe cyane. Aha ni inyuma yo kuzuka kwa Yesu, ngo yaraje ariyereka Maria Magdalene, ariyereka n'intumwa. Ico gihe rero yiyereka intumwa, Toma ngo siho yarari. Hanyuma Toma ashitse baramubwira bati, erega umwami yatwiyeretse, erega umwami yamye hagati muri twebwe. Toma ati, oya, jewe kireka ndamwiboneye. Ndakunda Yesu rero, hari ibyo twibwira, hari ibyo dutekereza muri twebwe, ariko nta naribwe aba kure yacu, aba ari bugufi cane, kandi ibyo twibwira byose nibyo twiyumvira, abari kumwe natwe naho tutabibona. Rero nibaza ko aho yarari yarabonye Toma, aho yarari yariyumviriye ati, none uyu mugabo biragenda gute, none uyu mugabo biravamwo gute, none uyu mugabo ico tuma kindi yizera ni giki, niki nokora, no bigenza gute kugira ngo Toma nawe yizere. Ngo iminsi 8 ishize Yesu arongera aragaruka, ngo arabiyereka ukundi. Tukiri ngaho, ndakwipfuriza nshuti mukundwa uri kuranyumviriza, kongera nawe kumubona ukundi, kongera guhura nawe ukundi. Arashobora kuba yarakwiyeretse, ariko yongere kandi akwiyereke. Nanje ndafise ukuntu namubonye, hari ukuntu yanyiyeretse, hari ukuntu nagenda mubona mu buzima bwanje. Rero naje ubwanje nanje ndipfuza yuko nosubira nkamubona ukundi. Rero nawe nshuti mukundwa, yongera kwiyereke ukundi. Ngo arongera ngo arabiyereka. Pardon. Hama ngo arangije kubiyereka, yashitse abwira Toma ati, zana urwo rutoki rwawe, ngwino ukoreko, ngwino wegere, ngwino. Hama Toma amaze kubona za nkovu, amaze gukora muri za nkovu, arumva abona kuvuga ngo mwami wanje mana yanje. Hama Yesu aramubaza ati, ariko sha Toma, wemeye kubera yuko umbonye? Ariko ngo harahiriwe umuntu ngo yizera atarinze kubona. Rero jewe na wewe turashobora kuba hari ibintu vyatunaniye kwizera, hari igihe vyanka pe, hari igihe wicaraho wizeye ati, je ndizera Imana irashoboye ibi, irakora ibi, ariko biriya wapi. Nanje hari ibintu binyorohera kwizera, ibintu runaka nkumva biroroshe ko ndavyizerera, ariko ibindi nkumva umengo kumengo hari ukuntu. Niko umwana w'umuntu ameze. Niba warabonye Imana iguha ku mafaranga, kwizera ko yaviguha inoti biroroha. Niba warabonye Imana igukiza ingwara, kwizera ko iyo ngwara atari ikwica ariko iza gukira biroroha. Niko abantu tumeze. Kubera iki? Kubera ko ukwizera kwacu kenshi gushingiye ku bigaragara.
kenshi gushingiye kubibona, ariko twabwirizwa kwizera no muri ivyo bitagaragara, no muri ivyo nyene wumva umengo bega no vyizera sinzi sinovuga ngo kubera iki canke gute, ariko nyene usanga ariko tumeze, ugasanga urafise amadute, ugasanga urakekeranya, ugasanga uri kuribaza ati kumengo ibintu ntibishoboka, kumenga ibi bintu biraremereye, kumenga ibi bintu bisaba ibintu byinshi. Ariko twabwirizwa kwizera no muri ivyo nyene tutarabona, no muri ivyo kuko Imana yacu rega nikora ivyo dushoboye baje. Imana yacu nikora ivyo vyoroshe, Imana yacu nikora ivyo tumenyereye bifadika, ariko Imana yacu ikora aho nyene twananiriwe, aho nyene tutabona imbere n'inyuma, aho nyene tutabona ivyo ari vyo, aho nyene tudasobanukirwa, nibwo Imana yacu iza igakora. Rero Toma arizera, ariko yizera kubera yuko yarinze gukorako, yarinze kwegera, ariko au départ vyari vyase, kandi bari bamubwiye bati nyabuna mwami wacu yamye ngaha. Nuko rero natwe ndashobora kuza nka gushingira intahe y'ivyiza nabonye ku Mana, y'ivyiza nakorewe, ndashobora kuza nkubwira nterega Yesu mu buzima bwanje yazanye iki, yagize uko. Ariko wewe kubera yuko utarabishikira canke kubera ko utaravyibonera canke ukumva ivyo bintu ntibishoboka, ukavuga atoya reka naho utombwira atoya reka, mugabo muri wewe ukumva urafise dute, ukavuga ati ivyo bintu mama nyisha ariko aravuga sivyo, ati ivyo bintu mama nyisha ariko aravuga ntibishoboka, ati ivyo bintu ari aho cavuga ati ivyo ni bya bintu byanyu, ni bya babandi. Donc umengo hariho abahariwe kwemera ivyo bintu, hariho abahariwe kuba muri ivyo bintu, hariho abahariwe kwemeza, niko novuga ivyo bintu. Ariko reka mbabwire, duhamagariwe kumwizera, duhamagariwe kumwemera, duhamagariwe no kumwemerera, kuko ikivugo cacu maze kuvuga ngo kwemera kuvyara ubuzima. Nukuri nukwizera ibitariho nk'ibiriho, kubera yuko ngo narasomye ijambo ravuga ngo ivyo nyene, ivyo niyumviye mwivugira, ivyo nivyo nanje nzobakorera. Nukuvuga ngo nitwamwizera tukemera yuko ashoboye kudukorera ibi na biriya anya, biraheza bikaza bikaturemera intahe, bikaturemera ubuzima, bikaturemera ibindi bintu vyinshi, ariko tutarinze kubona. Donc nimba wamaze kubona, wemejwe ufete, mugabo ntabwo wizeye, urumva ntiwahagaze mu kwizera, ntiwahagaze uvuga ati ndabizi, ndazi ko Imana yanje ishoboye, ndazi ko ushobora kunkiza, ndazi ko ushobora kunkorera ibi na biriya, ndazi ko ushobora kunyubakira, ndazi ko ushobora kumpa akazi. Oya, ahubwo turi babandi turindira tukarimwo, turindira tugashitsemo, tukabona kuvuga ngo Imana, urumva ngo Imana. Ariko nibwira ngo umutima utizera ntohimbara Imana. Oya, reka rero tuyigirire icyizere, reka tuyemerere, ize mu buzima bwacu ituremere, ize mu buzima bwacu iduhingurire, ize mu buzima bwacu itugirire neza, ize mu buzima bwacu iduhe vya bindi na vya bindi. Twemere tutarinze kubona ibimenyetso bifadika, tutarinze kubona ibintu bigaragara. Nje kukubwira ngo uyu munsi nube nka Nowa yasabwe kubaza ubwato atamvura, yabwiwe gusa ngo igihe kiraje nje gukora ukuntu, asabwa kubaza ubwato, ajako arabaza, mugabo kandi mu bigaragara mu bifadika nta mpamvu nimwe iri gutuma Nowa abaza. Ariko arizera, yizera uri kavugana nawe, yizera uri karamubwira, yizera uri karamuvugisha, aravuga ati uko biri kose ndazi ko Imana itabesha, ndazi ko Imana itazompinduka, ndazi ko Imana idahemuka kandi idahemana, ndazi ko itazonsuka. Ivyo ari byo byose hari impamvu iri kirambwira ibi na biriya. Arizera, hanyuma ubundi abona gukira, akiza n'abandi bantu, akiza n'ibintu. Rero mu buzima bwacu tugire kwizera Imana, no mu gihe turiko turaca mu bintu bidashoboka, mu bintu bidafadika, mu bintu ubona umengo ni sans issue, mu bintu ubona umengo nta voie de sortie, mu bintu ubona umengo karabaye, reka tugirire icyizere Imana,
tuyigirire icizere atari uko yamaze kuza gukora, ahubwo tuyigirire icizere tukirindiriye kubona kugira neza kw'Imana. Kuko niba twizera ijambo ry'Imana, niba turyemera, niba turisoma, tureke kuba bato. Ati ariko shato wemeye kubera yuko mbonye. Kandi Toma uyu bari baragendanye na Kristo. Toma yari yarabonye Kristo akora ibitangaza, yari yarabonye Kristo azura, yari yarabonye Kristo agwiza imikate, yari yarabonye Kristo akiza ingwara, yari yarabonye Kristo asenda abadayimoni, yari yarabonye Kristo akora imirimo myinshi itangaje, ibikorwa byinshi cyane, ariko biramunanira kwizera. Gushika akozeko, gushika amubonye, gushika byose byuzuye. Donc afise certitude. Yesu rero ntibyamuhimbaye, nibaza ngo byari kumunezera iyo Toma yemera Kristo ataramubona, naho yaciye amubaza ati ariko sha Toma wemeye kuko mbonye. Acaramubwirira ijambo ati hahigwa wemera, hahigwa uwizera atarinze kubona. Rero nshuti mukundwa wari kuranyumviriza, nanje ndakwipfurije yuko wizera utarinze kubona, izere yuko Yesu azokugirira neza, izere yuko uzova muri iyo situation, naho ubona yuko uyimazemo igihe kininiya, naho ubona yuko abantu bose bagusezereye kandi bakwihebuje, ariko wizere Imana. Imana yakira cakora uko yakora kera n'uyu munsi ni kwiri. Wizere ko Imana izo kudelivra, wizere ko Imana izo gucira inzira, wizere ko Imana izoguha gushika. Nukuri uvyizere, atari uko urabona yuko wavuye muri iyo situation, ahubwo uvyizere kubera yuko wizeye yije kugukura muri iyo situation. Rero uyu munsi ryari iryo jambo numva twoyaga, wowe waryumvise, Imana iguhe umugisha. Shalom, shalom, shalom.